Shalom turi kumwe mu masengesho, nizere ko abo turi kumwe mu masengesho nise Kanguka Burundi mwafashe umwanya wo gusenga saa 10:15 4 du matin uno musi wa gatanu. Rero ni vyiza ko tutahura yuko aya masengesho n'amasengesho abera isaha imwe nabo muri kumwe kuri iyo saha igihugu cya urimo. Abari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari mu kindi gihugu cyose nka Afrika y'Epfo dusangiye amasaha mu Burundi, no kuva yuko saa 10:15 uko urasenga aho musangiye iyo saha muri kumwe. Abari mu Bushinwa, abari muri Canada, abari muri Brazil, aho uri hose isaha saa 10:15 aho musangiye isaha mwari muri kumwe igihe mwasenga. Reka nabwire ko amasengesho s'ubushobozi kuko tugira intambwe yo kwizera. Turizera ko Imana ishoboye. Kare mubibuke ko nababwiye ko igihe cyose musenga mutangure n'amashimwe. Nusengire gusaba ivyo ushaka ariko utarashima. Amashimwe nico kintu cyambere duhera ko nkuko nabibabwiye ko byanditse mu ijambo ry'Imana muri Zaburi 104 Psalm 100 verset 4. Ugana imbere y'Imana gira mu birimba by'Imana n'amashimwe no guhimbaza nico cyambere ubanza gukora. Rero musi wono musi wa gatanu wari umunsi wa mbere w'amasengesho y'imisi 3 ndasavye yuko abari umunsi wo kwihana. Umunsi wo kwihana ababa bakiboshwe n'icaha wihane ico caha. Umunsi wo kwiyeza wo kwitunganya. Hari abantu bagifise imigozi baboshe, ni vyiza ko babo kwiyeza cyangwa kwihana kuko icaha kirazibira ikiganza c'Imana. Rero twizera yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri cyangwa batatu bagiye hamwe bagahuza Yesu bari hagati yabo kandi ico basaba data wo mwijuru arakibaha. Rero turizera ko ano masengesho two turasenga Imana ikurakora. Hari imigozi myinshi izocika mu gihugu cy'u Burundi, hari ibicaniro Satani yari yubatse bizosambuka biciye masengesho mu izina rya Yesu. Rero no musi wo kwiyeza, no musi wo kwihana, no musi wo guca bugufi. Turabonye ngene Danieli yaca bugufi akasembazi ku vyaha vyakoze n'abanyisirayeli ariko batabikoze. Rero kurihana ntuyirabe gusa, dusenge dusaba kwihana, dusaba imbabazi ku vyaha vyakozwe mu Burundi n'ubwo taba wabikoze, kuko turabahami n'abaherezi turiko turasengera igihugu cy'u Burundi kandi turazi ko Imana ifise imbabazi. Nimwumviriza abantu babwira ngo naho mukoma induru gute Imana iharira, oya Imana dusenga ni Imana yuzuye imbabazi. Ineza yayo yamaho ibihe bidashira. Rero dukomeze gusenga, dukomeze kwiyeza no kwihana kugira tuje imbere y'Imana. Umuntu wese afite icyaha kimwagiriza wihane. Nabetse muri Yohana wa mbere cya mbere 9 yuko nubwo uri umwana w'Imana iyo ari ijuri kwagiriza kumva guma uwoshwe n'icyaha wihane. Kwihana saba pagani gusa. Wewe wumva ko atakiriko kiba kwagiriza, usengere abandi, usengere igihugu, usaba imbabazi ku vyaha vyakoreze kuri kino gihugu, kuko ejo n'ubundi musi nico cya kabiri. Ndashaka kubabwira rero ivyo tuzokora ejo. Ejo tuzosengera uburyo bubiri bw'abantu. Ubwa mbere tuzosengera abarongozi b'amashengero, abakozi b'Imana. Icya kabiri tuzosengera ejo, tuzosengera abarongozi b'igihugu. Ubwo bwoko bubiri bw'abantu tuzosengera. Imirongo tuzogarara ko mwe murayisoma bwa mbere no mu Banyefeso 6:18 gushaka ku 20. Ephesiens 6 verset 18 à 20. Aho bavuga yuko dukwiye gusenga. Paulo aravuga ati musenge amasengesho y'ubwoko bwose, akavuga ati musengere. Paulo asa nyene ko amusengera igihe cyose zo kugura kanwa azavuge ashize amanga ubutumwa bwiza ngo akwiye kuvuga ngo kandi ngo yidegemvya. Rero gusengera abakozi b'Imana kugira bashobore kumenya ijambo kandi bavuge ijambo atagutinya, bavuga ukuri ku ijambo ry'Imana. Harakenewe ijambo ry'ukuri, ijambo ryo kwihana, ijambo ribohora. Tusengera abakozi b'Imana kugira ikintu cyo gusamara, cyo kuja mu bintu materiel, mu bintu bifadika tubivemo, dushira imbere ijambo ry'Imana kuko ijambo niryo rizobohora igihugu cacu. Rero ejo n'umunsi wo gusengera abarongozi b'amashengero, abakozi b'Imana, abungere no kubasengera uko uzorongowe na mpwemo w'Imana. Nabwiye yuko atategeko ririho ngo usizo kumara iminota y'icyanke iyi, ariko wewe uko wumva urongowe. Igikuru nuko dutangura isaha imwe saa 10:15. Ni washobora kumara iminota 30, no mara iminota 40, no mara iminota 25. Aho uzogeza uzogende ukazi wasenze, uronde umwanya ahuja uvuge, udashoboye kuvuga kwera abantu ushobora kuvyura, ariko mu mutima wawe Imana yumva igikorwa uriko urakora. Ko nabwiye yuko nahana ntiyaduga ijwi ariko yarasenga mu buryo bwiwe, Imana iramwumva. Imana irumva isengesho ryose usenga. Rero niko nabwira umurongo wa mbere ni Abanyefeso 6:18 kushaka kuri 20. Umurongo wa kabiri ni Timote wa mbere igice cya kabiri umurongo wa mbere ushaka kwa 3. Nabwiye ko ejo tuzosengera abarongozi b'igihugu.
iyo rero dusengera abarongozi b'igihugu nashaka tutahure yuko turabaherezi. Abaherezi bahagaze mu ruhande rw'Imana. Nturaba wewe ivyo wifuza cyangwa twifuza, nturaba ivyo ukunda cyangwa udakunda. Gusengera abarongozi muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 1 ushobora kuwa 3 batubwira ngo dusengera abantu bose, umurongo wa 2 ngo dusengera abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo tuzogira igihugu cy'amahoro, haba amahoro mu gihugu, tugere mu bugororotsi, mu buzima bw'inyankamugayo ariyo en toute piété et honnêteté. Ngo ivyo nivyo vyiza imbere y'Imana umukiza wacu. Ruva yuko gusengera abarongozi ni itegeko ry'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusaba gusengera abarongozi. Rero gusengera abarongozi ntibisaba ko uba uri mu mugambwe uyu canke uyundi, ntibiraba umugambwe ushigikiye, ntibiraba aho uhagaze, ntibiraba ivyiyumviro vyawe kuvyerekeye abarongozi, ntibiraba ko biyumvamwo canke utabiyumvamwo. Bisaba ko utahura yuko nimba bahari muri iyi nzira canke iyindi, nuko Imana yaretse ko bahaba, natwe nk'abizera duhamagarirwa kubasengera kugira ikiganza c'Imana kigire ico bita mu gifaransa influence, gishobore kubagenera mu buryo budasanzwe, haba ubwenge buvuye ku Mana, haba ingingo zibaye inspiré canke zisunitswe na mpwemu w'Imana. Ivyo rero bishoboka biciye amasengesho, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso. Hari intambara turimwo mu buryo bw'impwemu, bikego dusenga kugira Imana yaba ariyo igaragara. Rero abarongozi nguhereye ku mwami, mu Burundi nta mwami ahari, hari umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu akwiye gusengerwa. Abizera bose ejo no gusengera umukuru w'igihugu, no gusengera abarongozi, no gusengera aburamatari bo mu maprovince, no gusengera abantu bose bafite uruhara mu burongozi mu gihugu, no gusengera kandi n'abarongozi mu buryo bw'impwemu, abungere, abakuru b'amashengero. Tubasengere haba ubumwe, haba gutinya Imana, haba kugira ijambo. Ivyo rero tuzobisengera mu izina rya Yesu turi umuntu umwe. Saa 10:15 4 du matin. Umurongo wa 2 muza gusoma na Abakorinto wa 2 igice cya 3 umurongo wa 5. Mubanze kubisome ariyo duhagarara kuri iyo mirongo 3 ndababwiye. Uwo murongo wa nyuma ndababwiye werekana ubushobozi bw'amasengesho, kuko umurongo wa 3 ndasoma mu Kirundi. Umurongo wa 3 havuga ngo naho turi n'umubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri, kuko ibigwanishwa vy'intambara yacu atari ivyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi. Ibigwanisho tugwanisha si inkoho, si umuheto, ariko tugwanisha ijambo ry'Imana, tugwana mu buryo bw'impwemu. Umurongo wa 5 ngo turashingura impari n'igishizwe hejuru cose kihashiriwe kugwanya ukumenya Imana, dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose ngo tubigomorere Kristo. Ivyiyumviro turashobora gusengera abarongozi, haba ivyiyumviro vyiza bivuye ku Mana, bihwanye n'ubugombe bw'Imana. Rero imirongo 3 nabibabwiye niyo tuzohagarara ko twese. Nababwiye ko kugira isengesho kugira ubushobozi tugira imirongo imwe, tugira intumbero imwe. Ejo no gusengera abarongozi mu buryo bw'impwemu, mu mashengero, abungere, abakozi b'Imana, abavuga butumwa, no gusengera abarongozi b'igihugu mu izina rya Yesu. Turashaka yuko ari amasengesho azokomeza. Saya yonyine dusenze tuzokomeza kugira Imana igaragaze imigambi ifise mu ijuru, igaragare hano ku isi. Ku munsi w'Imana naho no tuzorangiza. Sinigwa nababwira ivyo ku munsi w'Imana, kuko ku munsi w'Imana saa 10:15 nzoshiramwo isengesho muri application. Muzobe mwiteguye saa 10 izokwinjira muri telefone zanyu saa 10:15 isaha yawe. Nzosenga isengesho ritashikana iminota 30. Nuva yuko kuva saa 10:15 turiko turasengana saa 11 5 du matin zo twarangije. Ariko ingene bizogenda nzosenga, wewe ukurikire, muzokurikira, hanyuma ivyo ndababwira dusengere hamwe. Nzorongora amasengesho, ariko nzosenga nawe uko basenga, dusengere rimwe kugira tugire intumbero imwe, hanyuma tuzobona ikiganza c'Imana ku gihugu c'Uburundi. Reka renda bareke mukomeze abari muri jeune, abisonzeshije, mwibuke yuko dufungura saa 12 18h ku mugoroba. Abashoboye gukomeza bakomeze, umwe wese ukarongowe. Ejo rero naho nyine hazwara kwisonzesha gufungura saa 12 no ku munsi w'Imana niyo tuzorangiza kwisonzesha. Bizorangira ku munsi w'Imana saa 12 vuga 18h. Amasengesho rero ejo azokomeza saa 10:15 vuga 4 du matin, azora umunsi wa 2. Ejo sinzoshiramo audio kandi nta numwe muzaba muri kumwe, nta groupe bizoburimwo. Wewe uzosenga ugiti cyawe aho uzowuri ejo saa 10:15. Aho tuzosengana ni ku munsi w'Imana saa 10:15 4 du matin. Ndiho aho mugisha, mugire ibihe vyiza mu masengesho.